batubera igiti. Ikintu narinje kuvuga rero mwana wa mama. Ukuntu abarundi biganza barishima. Kandi nibyo kwikunda. Rero amagi umuntu aba ariko arayajyana. Umbarira neza kiri kari by'ikirundi. Kandi mwana riba rirazibye. Nijyari abarundi bakoze igi. Oya wewe nukuvugisha coroshe. Ugende mu isoko. Umurundi wati ngomba igitoki cy'ikirundi. Ukaba n'ibyo bitoki yatangiye kurajya. Aho rero nico kintu ntumva kimana ariyo yazanye amagi, ikazana inkoko, ikazana ibitoki. Nijyari abarundi bariganza. Kagungura rero. Yari kumwe n'umukongomani. Umukongomani aratemagira ikibazo. Ariko abantu bagiye kumubaza ubabaye hehe. Abereka kukuguru. Ego kubera hose azi ko ari ku murundi ngo yogo abaye ku murundi. Kandi ari umukongomani. Rero numva yababaye ku murundi umukongomani cyamubabaje niki. Ko ukuguru ari ukwiba kwababaye. Yababaye ku murundi. Yavuze ati kubera ndi mu Burundi aba bantu bashobora kuba bamuhonje. Batabona ko mbabaye umukongomani. Acha kuba ku murundi. Umuntu kababaje rero n'umunyarwanda. Kubera we yumva ikinyarwanda nyine abari nkindi minkazi. Yavuze ati none ko jewe nababaye ku munyarwanda. Aba ku murundi gute? Ukuguru je ndi umunyarwanda sindi n'umurundi. Ikindi rero kiriho niki. Burya rero naciye sanga kwisi nzima. Ubuntu ikintu cyitwa ikirundi canke umurundi ni ambassadeur y'abantu bose. Abarundi rero barikunda uko umuzungu uko umuzungu nuko umurundi ku munyarwanda nuko umurundi. Ako kantu rero ibihugu nuko bitarakamenya byose. Ikindi kintu bari batarakamenya ururimi rubagora. Akandi kantu yasanze kangora mu kirundi nyene nk'akarorero umuntu azamba ati ngiye kwihangarira. Eko mana kwihagarika rero barugusohoka. Jambo baje bigiye muri yagari abapfu nukuja ku ariko azwe umuntu ari namwe je ntaramenya n'ikirundi naza numva monaka ngo bamusanzaga ariko yihagarika impande y'urupangu rw'umuntu avuga ati none uwo muntu yagira afire ku rupangu rw'umuntu none bari kuca bamugira kumbe yaso ariko nkawe wese baza gwashafata n'urupangu rero kandi ndakubwira iki kirundi rero kinagowe kandi rero ko kwituma aho rero kwituma ngo ni ku mwanda ngo mukwiye ivyo ni ibintu byose none umuntu yitumye ariko kwituma ubengana ahantu yavuze ati ngiye nk'akarorero byaje nditumye na hantu nitumye kuja mugabo ngo kwituma ngo n'umuntu ngo yagiye ngo kumwanda mu umere biga kwiganza w'ikirundi urumva abarundi rero bafise ibintu bihaye kandi ibyo bintu rimwe mu birami byaradukoronije kubera iki umuntu utavuga ati yagiye ku mwanda mukuru bamenye icyo yakoze kwihagarika umuntu yihagaritse abapfuye kuko umuntu iyo apfuye baravuga ati nyamuntu yapfuye atakimwishe yego yihagaritse reka ndakubwira kandi kantu rero ngira nkubwire ubuntu bw'uburundi buyobeye mubona nk'ubu umugore arapfuye ngo yaryamiye ngo kuboko kw'abagabo yaryamiye kuboko kandi rero n'ikindi kintu rero abarundi ukuntu biremera kandi mu ndimi zose n'umuzungu apfuye aho yaryamiye ukuboko kw'abagabo ariko bakabivuga mu kirundi rero ikintu rero tuwe tugomba tumenye neza none kiki abarundi biganza ariko tutaravuga ati ko twe rero twigana dukwira ibihugu byose tubigisha ikirundi bose bakimenye umuntu yikomerekere akomeretse ku murundi agatoka imana yaremye bona gatoki kikirundi akaje imana yashizeho kandi akaje nagironye ku magi hoho zogo muraba amagi ikegera rero ka kandi gatoye bari karakarundi hariho nakandi gakoko ko kase kagani hariho agakoko ko kase yo ndabafise abarundi no mu rero ndagutera ingo urara kaje gakoko gateye ko kase kagani ukaje ngo nakarundi ngo kararyoshye Mbega barazi yuko umuntu impamvu ibintu by'ikirundi benganya bitera imbere rero. Oya iby'ikirundi impamvu genda bivuga uko sekagani nigako gato. Yego mugabo karyoha ni gato yabati na karundi. Nakaya gatoki kafunyafunye kakarundi. Kibaye kinini shiriki giporoje icyaki jambe. Urujango rugwaye n'imyembe urabona yamyembe imwe nyakubahwa Petero nkuru nziza yazana yego oyo ngo yazanye ng'ivyembe by'ikizungu ngo birabishe aho rero tuzaniye kwa runini ngo mugabo kubera ari runini none ko gwateresheje umurundi nikiye cyaberetse kari ubikizungu none ngo project ruga bene bafise umutwe yuko karunini gato rero ni inka reka nkubwire nakandi kiye hari inka bavuga ngo ni ndundi uzosanga ari tukadutora tumwe twudusuguma udupfura pfunyi niko barwiga rero baravugira tuyagereye none abarundi twe byageze gute ururimi rwacu nturugende mu bindi bihugu
urabona nko twiga icyongereza tukiga igifaransa iyumvira umunyarwanda tumufise ku murundi yego umukongomani tumufise ku murundi muri makaho nyene ukuguru kwacu ku murundi ni ambasaderi mu bihugu hari uri umunyarwanda urafise umurundi no muri Tanzania bise umurundi rero twagira tuyago no muntu nimba leta iriko iratwumvira nifata ururimi natwe turukwirageze hose kuko hari inkoko z'indundi hari igitoki c'ikirundi hari amagi y'ikirundi muga rero utwo tuntu ni duto muga tuba turyoshye canke abarundi tuvuga ko abarundi ari kwikunda nyene kuko biravye nk'ikintu bikunze umugore arapfuye yaryamiye ukuboko kw'abagabo uravyumva muga mu bindi bihugu rero kubera iki abazungu bashira imbere umugore nibo bivuga bo mugo umurundi kubera yikunda cyangwa yaryamiye ukuboko abagabo kandi byose bizanana ku barundi rero mbe inyigisho ni ihe tugomba kumenya kubera ko ubuntu buto aribwo bw'abarundi kandi aribwo buryo ariko ndatahuka ukuguru tuziga ko twebwe ku bantu b'abanyamahanga ku murundi n'akantu gato yiko ngaha niko ku murundi kandi icyo rero akaruko sikagarusa ngari gato akaguru nagachi gato yagahimba agagi gato agatoki nako ni gato naturiyaduka no tuntu tw'udusudu tw'udufurafu rero gaje wumva ngo ku murundi rero ucibira abano ku gihugu twebwe nakangano ku nta kuntu twakagura igihugu hariho abapfuye bagira bagura imbibi tukajana ururimi rukaja mu bindi bihugu byose tukabironka abo ico kintu waruvuze nico aho ntaca ntangara ingene abanyamahanga bo baza kutwigisha idini kandi ari twe turi ambasade yabo tubafise ku murundi gusa akantu twabinjije mu buje wese mu gihugu baramubwira tufise ku murundi kandi ntiwoshobora kwanka ngo bikunda uri umukongomani utsitaye tukakubona ku kuguru turavuga ati watsitaye ku murundi kandi ari umukongomani rero abarundi bariyemera mu bisanzwe bariyemera rero uko kwiyemera rero tugira tuvuga ikiri hariho ibintu bimwe byagiye biraducana umuntu nimba agiye ku mwanda mukuru ntibavuge ngo yitumye ukaba yatumwe n'inyo nimba umuntu agiye gusoba ntavuge ngo yihagaritse ibyo ni ibintu bimwe bimwe byagiye biraducana nimba umuntu apfuye ari umugore ntibavuge ngo yaryamiye ukuboko kw'abagabo kandi ari umugore aryamiye ukw'abagore ibyo bintu byose si ikirundi muri rusange igi nimba ari imana yaremye inkoko nta kuvuga ngo kaya gakoko kase kagana ngo naka karundi agatoki k'imfunya kaya gato ngagatoki k'ikirundi urumva ibintu byose ni ibintu tugomba kuvuga ati iyo bavuga rugero nk'uruko karunini bakavuga kari rwa rurundi kubera iki ku kuguru basi tube turavye ku kuguru kubera iki bacaguye gato bakavuga ngo ni ku murundi kwe bataravye umutwe iyo baraba umutwe kari ugize umuntu bakavuga ati ku mutwe ni ku murundi kubera ari kimba kinini kandi ubuze umutwe n'isanduku y'umuntu reka rero ikiganiro tukirange hama tuze kuraba amakomantere twigisha nyene tuyage fresh nk'ibi bintu natwe tuba twiyumvira hari abandi bavyiyumva na cyane cyane tuze guhura mu kandi kandi ntihari Mike twari kumwe sinza mukura here ikiganiro tukirageze n'abantu tubona basamara ari benshi tuze guhura ku wundi mwanya Tati biba byakatitse ndakwica yakatitse oya